agafyinyi karajamwe kuko iyo ribaye ku mwana wa mbere sicyo riba ku wa gatatu noyika sicyo riba ku wa gatatu kubera bagenda barakubwira utuntu ugenda urakopya ibintu jewe ndavuga ko ari mu mutwe n'umwana ntaze kuba umuzigo kuri umwe abiteka kujya bavuga mu mana yabateye iteka kuri kandi imana yabateye iteka ntawe utekera mu byatsi nta n'uwogidogera kandi tumenye rero ko uwo mwana aba ari ikintu cyiza cyane kandi duhamagarira n'abatararonka ko tubabwira ko imana ibakunda nabo nyine bo kwa bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu Vibes TV ukwemera kubyara ubuzima tubaramukije cyane mwese aho muherereye twifuza ngo muhore imana bani nawe nkuko mutubona no munsi turabakutsa kivi twese ba Axia Johnny Sandrine Hakizimana nanje ni Nemeyimana Jean d'Arc Josiane Imana ariyo tukaba no munsi twifuje ko twogana ikiganiro na mwebwe bakunzi bacu tuganira ku vyekeranye n'igihe urugo ruhezagiwe rukaronka ikibondo canke kuva mbere umwana gisamwa urwo rugendo rwose umwana akaja habona hari igihe usanga bicanze abavyeyi ugasanga mu rugo haraje ukutumvikana cyangwa ugasanga haraje umwiheburo ku bavyeyi rero nivyo tuje kuganira no munsi kugira ngo turabira hamwe mbega bigende gute mbega tubifatamo gute nk'abantu biteka buri umwe wese akumana iteka ryiwe kandi n'iryo teka imana iba yateye urugo ntirihindukire ngo ry'umutwaro ego Sandrine arabivuze neza cyane bavuze ati ico kibondo cari kije k'akanyamuneza ubundi kwakira ubuzima bibara akanyamuneza ngaho shaho shiyuhera kuri ryarekwe ikujugumiza haha n'uvuga uti mbega ibindimwo n'ibiki je nataye ibiro 11 ari umukozi yatubwiye twashaka kubwira jewe ngizirekwe narasa abantu bose ndumvira kuki abantu bose batambwiye ingene bizogenda ndanka marene ndanka abantu bose nabone rero bose barampeje ntibamburiye ko ngira ngo wogwe jewe sinabanse ahubwo gusa niyumvira none nimba bibaye mu kwezi kwa mbere amezi abiri ya mbere ayandi akurikira nzo ameze gute hama mugabo hajya ari ikintu bitango sariko bijya bintu baba baratubariye bijya biradukurikira jewe naragiriwe ko no kubana n'umukuze w'umuganga niwe yama kugira ati amezi 3 ya mbere umubiri uri kuragwanya ko ka embryo nk'uko umenga ni virus iguteye rero iyo usanze samantikora akomeye umubiri ucugwanya ko kantu cyane cyo bituma abantu bagwarire muriya muri febe abo mukomeye cyane ariko acambira ati inyuma ya 2 semaines biba bihetse warabimbwiye ngiye kubaka nzi yuko ivyo biteko 2 semaines uzobuhejeje 12 semaines ni nyinshi hama imana ihezagiye umuvyeyi mawe uko yamanutse yiruka kuza kumbwira ibishikira bari urumva bagira urumva uko abikubwira umenga ariko aragutegura ariko ushaka kwigana byaje hama Sandrine twige twaba mu rupangu rw'amakupe 6 yose yagize mariage mu mezi 4 akurikiranye umwe yafatwa hajya undi agafatwa kandi rero hariho umugenzi yaratubwira ngo ni bukumbi bazamva bagije umugabo ngo nawe bukumbi yaje yafashwe na bukumbi mbona naka ngo bukumbi yamufashe bikaba ibintu rero ivyo umwe yagize wacu umenga nawe birakubaye ukamenga nawe biragufasha ni ukuvuga ngo narabaye mu bintu ni jota tuzi ahora ari forte byagenze gute mugabo ntaba ari wewe hama na mukuru wanje nkibimubwira imana iraguheza tucira ufyirate undeke emwe ubu ni sawa numva byose bikaca bikomega se normal kuba muri ibyo bintu ndabwira wamfashije ni wankariye aragahezagirwa uwo mutante yarankariye ofite umugabo wiwe niwe yabonye ingene ndiko ndamera arambwira ati ibyo bintu ntibibaho ukubera ndakubwiye ko nataye 11 kilo umva nagenda n'ibimeze gute igura dupfanye mwana upfe igura pfuye acarabwira umugore ati burya rero umwana aragiye
jewe ukuntu ndamubona ntituzi iyo bizogaruka acaraza ngaho rero ngo uriko uragira ngo umwe amezi abiri ya mbere ngo kuvyara urabizi ivyo ari byo ngo kuvyara ni fois 5 utwika fois 5 gusa ahubwo ni pourcentage ntazi niya inyuma rero kuvyara uzoheza ufinate me uno musi ntarusha nari umufisi uracyafise amezi angahe imbere yawe ifo ko ufungura ifo ko winanata ifo ko wihata kandi ntacu ubaye gutwara inda so gupfa gutwara inda ni iteka kandi ntucupfa arampa uburorero bwinshi aragira ngo ati bikure mu mutwe Marena agafyinyi karajamwe kuko iyo ribaye ku mwana wa mbere sicyo riba ku wa gatatu noyika sicyo riba ku wa gatatu kubera bagenda barakubwira utuntu ugenda urakopya ibintu jewe ndavuga ko ari mu mutwe Marena cyane tumviritse nimba vyansi birimo amavuta givyokeje yekenya ikaroti yekenya umumbati rondera akantu ugumo ushira mu kanwa utore iki kugira ngo ntusonze kuko hajya benshi bavomisa kubera gusonza kandi ivyo ntavyo bamenye wumva noze ntumenye ko uri akandikije ivyo ariko aravuye ku mwana wa kabiri nararanikiye ego saa 9 nta na reveye mu nda ho nyene haramvyura hama nkacangira ikintu sinigeze ngira ivyo bitangurira abo bavyeyi rero jewe naratomboye bo naho nagwaye mugabo baciye baza barambwira ico nokora ngene novyifata mugabo kubera zadusomene ndagira ndababwire ko umunsi ndazikwiza karandiriye naguma ngira uko ndaba umunsi ndazikwiza utwubakanye yaje yumva ndambwira no munsi ndaza kumeza daboro jewe bijya bavuga ngo vy'ukwanka ikintu nanka sinavuga ngo nanka umuceri kajya gatunguru kari mu muceri kandi igitunguru batetse mu bindi ntacyo mugabo umuceri numva giye gitunguru yo ndapfuye umunsi azambambuze no munsi rero ntibunzaniye mu cyumba nza ku meza ati wewe uza kugira ane jewe mfungurira ku meza bashe yarasenze nka 5 minutes hariyo igisabisho cy'inama y'abatuma baratubwira ngo mana nzima ngo waduhaye Burundi nibaza ko ari cyo yavuze yarasenze arankwahiza ndisonze mugabo bwari ubwo bavuga ati none ubuho kumeza je kugira gute ariko kubera bya bindi numva ko dusomene ziheze ucukira yaranje nayo nayo umutwe rero oya harimo se si mu mutwe gusa urashiramo ingufu ni mu mutwe ariko ukamenya mbega ndi bifate ego ico nagira mvuge ni byiza kugira umuntu hanuza guhanuza ko je ndibuka ariko namene ku mutwe cyane ibintu biza katsungurirwa sinzira umugenda biyagiye urumva ngene ko naba nagwaye kuri uko bazungurwa nteza nguvyo bashambira ati nabura amazi menshi kwara umenga umwana wa Kenya minimum ari trebye kuko utayanyoye arakuvoma mo hamwe gukamura hanoze kandi ntabwo gutondanya amazi mu gitondo agiye mu cucuko nka saa 10 habo tumera nk'ikombe bijyaba cyangwa ibirahuri by'amazi sinasubira kuzungurirwa ni ikibazo rero cyo kumenya mbene byitwaremo gute guhanuza nabyo birafasha biga ndabigire gute cyo gituma je namambuga y'ama bright barababwira byose mugabo hari utuntu mwene utwo jewe abagiye kubaka bagira ibibakwe ntabakurikira niyo bavyaye ndashima ko nguma ndabakurikira ego ndashima kuko wowe uramukurikira bijya bya mariage mugabo hari ibindi agwama akavuga ati ego mwana agize iki ndabuze ingene ngira inda imbere yuko ndabuze ingene nifata ufite uraba depayse aho rero turahejeje irekwe Sandrine tubandanye dutera imbere inda rero irakura ego indi kirakura ubwa mbere tukiri ngene mu ntango abantu bose baba bashiboneye kwiri bababaza canke no musaka wumva bamerewe nabi ntituhave twitiranya irekwe n'amagorwa n'ububabare kandi ico maze kubona kenshi ikintu umuntu yigiye mu bubabare iyo somo nta nibaza ngo Imana yabitunganije ikabibona agaciro gutanga ubuzima kugira abantu banje batahura ibintu ko atari ubuzima ukadabicishe mu bubabare rero ububabare tubwakire nkiteka Imana yaratwizeye ko hariho umwenda yarakunda kuvuga ngo Imana iranyizera ikampa amagorwa umuntu Imana yizeye iramuha ibintu natwe rero Imana yaratwizeye hariho umuntu yigeze kumbwira ati agaciro k'inzahabu kanyegururwa n'umuriro
bayituriye ibivu rero agaciro kari hagati y'umwana na nyina burya bubabare umuntu acamwe je mpora nitegereza igihe naja kuvyara umwana wa mbere naravuze nti ndahejeje ndashirako agisa uga ntiyaza ko hariho abantu basara aha kuri iki gitanda hari umuntu yahagaruka mugabo shize aho ndyama umwana akaza akonka abantu bakaza kunkeza uri mu kanyamuneza ntusubira kwibuka na ya sene yari yagiye je nibaza bijya ko n'Imana ibisha mu kuboko rero je nibutse ububabare bwa hajya hantu jewe ndibuka ko ico genenganye muri kwa Karete urumva ko muri Croire wumva abariko baratera inkuru batwere bavuga ni abagore bariko batwere bakomeye ahantu bahora bahaza barasohoka abagore batwere n'agahanda ese nzi kasoba gutwenga bavuga ngo ibi birabaho ububabare burabaho reka abantu batanke umego bambwire ko ibintu bimeze yego nturinda guhaja ari kwa shetani mu rudahera bavuga ati vraiment mu kanya ndabona Saki petaro y'uguru umuryango canke shetani ngiye mu muresha y'mwijuru kuko nabona vraiment ko orozi kwejeje oya rero ari abandi nabo ugirija travaye jewe acangira arasezeriye watanguye travaye yego kandi nyene ubona ko wahejeje umwana yarushe jahariya na okay muramaze kumva abandi ba fasoni baba bari hajya bati je ndanka umugabo ico mushikiriza no mukubita bavuga amajambo menshi ngabo ci amezi abiri uzona natanguye kandi twako turavuga hajya hirya asubiye kuvomeza umwana ngifise demo urumva bigerero n'ikintu n'ikinyegezwa c'Imana nk'ibyo binyegezwa byose twabonye hajya ahantu mbere ninahiranda ntitwona hateba gose mugabo ukuri kujya kuntu byose Imana ikiziga bikabihanagura n'ivyayo nyene tubirekereyo ego mugabo bidukomereze cyane uraza akantu ka mbere kaguhanagura siko murabona umwana atanguye kubona mu gatondo akuravye haya gasurire kumube mana yawe naho washavuye gute n'utwana byose yego utwo tubebe tubyukira gutwenga akakubona mu gatondo cyambere acha twenga kandi rero karatuma umuvyeyi umenga byose byaheze duse no kumubaza ngo aho rero arakuze rero hatanguye zava oya harakura cyane ahubwo aragwaye aracishije umwana rumaso murayi mwicaye uhera isa kandi ku murango barasinzira mugabo akaca hera 12 arira haha tumego baramucumiza nyina akajamwa akarira umupapa akabura icyo afata n'icyo bikanka ko abura gufata umugore cyangwa afata umwana urumva wa mwana akaguma abandanyaza ikibazo aho rero ndahagaze imitsi yo kuba rumatwa ntayo muzi reka gendo yiyagiye abo kuri yaje rero abana bazikora rumatwa muramba mahera utabisuri ko tarubeye jewe subeshi kandi abona bibihera ntibihera suvuga ngo guhera ni d'abord kurumatwa no kugira iki ni burya buentese bwiwe butaba buramenyera yonse bugatangura kwigorora hacamwe ibintu bitahora bicamwe urumva ko ushubabara sinzi niyo uri ushonje kuravye umva ko nawe ubabara bijya rero nivyo wewe biramubabaza cyane hama twaje dusanga twamufashe muri position zitanarizo ariko arababara ugasanga wamufashe kutariko ahubwo uramubabaje gusuma jewe rero nyakubahwa mawe uko nyina w'umugabo wanje nyaguherezagirwa umwana avutse yarambwiye ati rero mwana turimo kayeri oya jewe se mu bitaro wakabanza guha umwana imbere y'uko muwosa nibungenze kandi nonsa niyo alcohol nihora mu kanwa arambwira ati hajya gatanguye kugira ukukigonyonzora ugafatira mu nda kamera nk'uko urana kujya natwe ubabara mu ndufu kagafyondera mu nda kukakagira buhoro buhoro yanyara kudutoke tubiri urana kadakawo kabarika tukazuragira massage buhoro buhoro mu maso ugitangura kubona ofite nawe usanga yamufashe ngo hango ndiko ndamworohereza umwana ashaka no kunarira gatoya umugabo ndakurahiye n'ibibanda ivyo rero ni ibintu jewe nagize kuba gwanje ndabibwira n'abandi kandi barambwiye ati warakoze ariko bitangura kare urumva ego urabona hari umwana ateba kuragaza n'uyundi hariyo n'imiti basigaye bashirako minsi 3 4 akabararagaza
ni ukuri uca utangura ukamugirira mu nda umworosha bwa buentese bukaza buroroha ahubwo ni nacyo gituma mwamwumvise umuti abana ntibasubire kubabarana abana ntibasubire kubabarana ngo barare bararira ijoro ryose umuti numvise woroshe kandi ni mwiza ni nacyo gituma ubona benshi babashyira aha bari kugira akadakiwe kegamiye canke bakakumwubikisha inda mugabo ako kamasaje rero karatuma yoroherwa ni nako bagirira umwana hajya agize ibintu byo kugumirwa naho nyene ndahavuga benshi baca biruka kumwina bakibabwira iki ngo umunsi umwe ibiri umubebe s'ilvouple aramara 4 jours kandi atacaraba umugirira utumasaje ho agasohora amagaze yabihetse ivyo rero ni ibintu mbega ninda zobikubwira usanga abantu batabitse ugasanga umuntu wapfuye nabi n'uwo kwaramye ntabyatsi si benshi usanga bafise niyo ngabirano yo gutransmeta ndabona kera basenge n'abande nibo babwira umuntu ugasanga umuntu navyo bamubwiye irevra hariyo n'imiti kandi abana bose ntibanganya ububabare vraiment hariyo umwana karibu mugabo akona akantu ugira kare akiri muto hama kakagabanya bwa bubabare bugize cyane rero Luciana arakoze cyane rero iyo umwana amaze gushika kuri niteka ridasanzwe haba umushikana cyangwa umukenyezi wiwe canke n'imiryango yabo biba niteka ridasanzwe batewe n'Imana ariko rero umwana aza kandi urumva haje umuntu mushasha atarasanzwe ategerezwa kuba hariho ibindi bintu uca miyajusta hari igihe rero usanga umwanya mwahora mufata wanyu nk'abubakanye utacoroha kumara imanza n'isura gukunda umwe yabaravye bebe hariya ugasanga akantu wahora utunganyiriza monsieur ntibikikunda kubera hari undi ahubwo cyane cyane Sandrine kenshi kubera uwo mwana baje umukeneye umumama wamukuye no muri bwa babare bwose twavuga nukuri kenshi hari abaca batakarira kuri uwo mwana nyine attention sikija kuri uwo mwana wa mugabo nawe hari akaca genda kigunga cyumva abakunda uwo mwana akabona kuri kumugirira ibintu bakaca buda hari aho usanga havuyemo mbere hakaviramo n'ingorane mu rugo ingorane zije kugora urugo ibyo rero ukuntu twabigira nkuko Sandrine yarabajije cambere nuko umugabo nawe abona yuko nawe akeneye kwigirira umwana kujya kuntu umutora ukamubembereza kujya kuntu mwoza cyangwa urumva nibwo buntu nagiwe kuko aratwara agahindura simenye n'ibyabaye umwana arize mu ijoro nawe akabona ko warushe nawe agatora akabembereza uko birashika karira naho twavuze kuri umatwa gusa ubu yoye ntawe ubumenya kariya dukiza akakariya kagaba gashushe kaba konse menshi ngiye kaba kabihije mu pampese ni byinshi cyane rero n'uyo mugabo hakubifata nk'uko umenga umugore aramuhetse ahubwo nawe natora uyo mwana ikina cyo tokwibagira erega hajya umukenyezi yatawusa abagwaye icyo turakunda gushibagira cyangwa sinzi umuntu yigeze kwaza none hanze so utambuka neza ndamugaye biraheze nabakibuga kuko nawe uba wabyaye neza nkuko tuvyita nukuri ugisubabare ubwikene nkakuba hafi bavuga ngo kuvyara ibisanzwe ojewe ico mwabanje yacanka cyane ngo ninde yavuye ko wavyaye nabi umva wavyaye ibisanzwe no wavyaye bigora ngo wavyaye neza wavyaye neza n'ubuvyaye batarinze gukora mugabo we yacabyanga warajumenye uvyaye nabi ego tuvuga baside kuba basinzi wavyaye bitagoranye ariko bose yabo wavyaye bitagoranye canke uwo banze kubaga bose babagwaye rero hajye naho yinana atakicara agaturisha uwo mwana kumbe no baye hafi akoza no gaturisha uwo iraryoshe niko kwakira wamugisha mwaronka mu rugo mukawufashanya kugira ngo wa mwanya wanyurega urebe ukaboneka ko umwakoze imunda agakora ikindi kandi na bebe gakeneye ya papa cyane gose aho rero ngira mvuge n'ikindi abantu barama no kuvuga nabi ngo nibaza ngo nugufina byuka mwose icaruko ugasanga ari karagutegeka ibintu mugani wawe yibagiye kurwanya ni wari ubyanse mugabo ari karagukarira yibagiye kurwanya uri kurabikora n'ibyo mugabo uciye ubikora nabi uciye ubikora n'umubabaro uciye sinzi ngene nubisigura kubera iki kubera yagukariye yagukankamiye wagize ubwoba uciye upfa gukora ingene ibintu bibona ni ukuvuga yuko rero niba kube hafi
yamara bakubwire kurushe ushobora rega urashaka konsasi makawicara ushobora konkereza kuri iyo rege ubu haraje utuntu bakora umwana umuryamika mukamwonsa ugira ibere rimushikire utarinze kuvyuka ngo wicare kubera umugongo ntuburakomera nkuko yego nituko duhamagarira abakunzi bacu agafilimi kwirendegeza mugabo n'imibiri y'abantu n'ikiraco kimwe baje bamuna kugira ngo nyuma y'ibyo ntarakira nyuma y'ibyo ntarakira bakona agafilimi ariko imibiri y'abantu twibuke ko kitameze ico kimwe hari umubiri ukira byihuse hari umubiri ukira uteje ugasanga haratise harameze nabi kubera imibiri itakirwa bari ico kimwe rero twengengana gutahurana n'umuvyeyi tumube hanze hama jewe ikintu nobwira abakunzi ba Axe abavyeyi bo kuri Axia bakiriko baribaruka muri no misi ya none urumva uwo mwana aje muramusangiye si umugore wenyene yamuvyaye hariyo abagabo basha bavuga ngo bisangende mu kabare nze gutaha naborewe nikaza kwanaga mwijoro sinze kukumbaza ako kana karagukeneye umumama wako kana arakeneye kuza kumufasha yiriwe agateruye yiriwe arakora ibindi bintu atashe yarushe aciye agashikira nk'ubu umupapa aciyaza akaca afata ako kana kakamwakira naho aba mama n'abantu bararitiro kubera urumva kakana kavyutse mu ijoro bone guma uvyuka konka uwo mama guma uvyuka konka mugatondo uzinduka ijoro ukaca wirukanga ku kazi ukaca wirwa ku kazi k'abandi ntuja ugasinziriraho ukaca utaha ukagaruka muri vya bindi kubibamwo nk'imisi muga nk'ubu umupapa yaje ugaheza konsa ukamuhereza nawe agasimbagiza gatoya bigakunda akagasinziriza nawe uca umufatira umwanya na nyamupapa uca umufatira wa mwanya kwakunda abona ko wamutaye ntibisubira kumva nkuko Josiane yavuze ko umushinga ntawe we yamufasha nta kintu na kimwe umuvyeyi w'umupapa atokorera umwana akagufasha nimba ari uko kumusinziriza nimba ari uko yego dati vyo kumuhindurira bitamunyarukiye akaguhereza ukamuhindurira mugabo kandi na nyabana barakeneye affection ya papa niyo uwo mupapa atahaba hazoba umumama ruhe ahereze azorakuranya bashavuga ngo zokuzanira umukozi yego uwo mumama azoza arakuranya n'umukozi nako urukundo rwose uwo mwana azohava rukunda wa mukozi abo yigire nawe nyene yega umukozi umukozi yaje bamukeneye ko ntiyihanganira na gato ko arukishwe nibuka no musi nabemereye ko ngoma ndabaha mastise jewe gusaka imikashi nzogashira muri commentaire wavuze ikintu karesa Jane ngo umwana asinzira ku murango mw'ijoro agakanura aritiranya umunsi n'ijoro kenshi bakubwira ati ntaba arabitandukanye ariko rero harakastisi kukugira ngo umwana ajyabe mw'ijoro hajya ababebe baryama mu bisanzwe umubebe atanu ari normal aryama 23h uravyumva umwanya muto rega ntigate baguhanga na hariyo n'igihe konka kagisinzira reka rero dufate basi tumuhe basi 22h 24h ni ukuvuga ngo kugira ngo rero ku mugoroba azoryama urabona hajya umufisi edayire je sindi mu bantu bemera ko umubebe uguma umufisi acamenyera intoki agakunanira gushira hasi ryamika ngaho imbere yawe ririmba muvugishe amara umwanya adasinziriye sivyo umusamazi hama aruhe hama hajya ku mugoroba dufate 18h20 ucusubira umunsi neza rero ubone ko ahari ayije gutura umuntu cumubwiriye akadusha umwoze abondogotwe usiga amavuta meza ana kwasusuruka cyane kuko afata ababebe baranagoye hari igihe abasusuze cyane cyangwa shuri mugabo mu gihe yahaze mu gihe yoze cyenda hari umuntu harambaza n'abana bo basinziza gutatabera ufisi ndi nkumi naramubwiranye ati munsi ucumpereze acanja kumwoza tucanga tukaririmba 2 mois 1 mois et demi 2 mois tukazoririmba haza ndamubwira ibyo byana kumwana wabigize gute atabera ufise ibikenewe namuririmbiye namukinishije kuko tukaza ngo abana ntibumva twibaza ngo abana ntibumva ngo abana ntibategera barumva bo bageze kure barabasomera ibitabo mu bayahudi ababebe n'ibibe
musomere muririmbire gira gute umwana samare hama aryame muri ambiance erega nuko tuza kubata ko nayo amasese ego none ro papa nzoza n'umufuke n'akantu agire ajya mwe murabona barize tukibaza ngo nibiki nibiki hagiye nawe nyene abari muri ambiance cyangwa agwaye navyo birashoboka mugabo Francis kukoza umwana ku mugoroba yahaze neza hama kuva umwana akivuka muha amasaha yuko abantu bamuterura n'ayandi yuko aryama oya bona banimanye umwana oya umwana arasinziriye usanze asinziriye oya nivyo no kubagabaniriza kubafata mu maboko mbere umama yigeze kwigisha Francis gufata umwana ukamurondera agasego konze n'umuterura akamufata kuri nyamusego ntiyumva iminwe yumva igitanda ico nico igitanda kugira ngo ntazogere aho mujana mu gitanda ko ushobora kudase n'ugufasha no ushobora ko tundi dukorwa nakwemerera yamenyereye intoki zamureka ko ni nk'ibibere umwana yamenyereye ibibere hariyo abanki bere ugasanga aransi ibere kubera iki n'ibibero nziza zifite udutoboro duto bayaguye urumva byose ni ubuntu buto buto bunyuzura abavyeyi ugasanga umwana aramaze hamwana yamaze hafi kwezi ataronka kubera kwega byanka yikenereye ibiza cyane urumva rero tumenye yuko ivyo bintu kandi rero ingorane za hahandi ko barabimbwiye abana baryama ku murango mw'ijoro ntibaryama kubera iki no suko nawe uri umuvyeyi ukeneye sinzi ko ariko baragenda agira ubuntu aryama amasaha ane mw'ijoro akavyuka konka atakiya kwa yandi mugabo nibaza yuko n'abandi bamwe umwana wamwogeje urumva ko nabitanguye kubigira ku mwana ntayavya wamwogeje ahaze ukamwoza neza akiryamira ahantu hatekanye akunzwe ntashibiza ndasize rero turiko turavuga ingene usanga uwo muvyeyi yagwaye ngo nivyo twabasavye ko umuvyeyi wo kwitabwaho bakamuba hafi bakamufasha uri umuvyeyi yakize yasubiye mu mirimo mu bihe mu bikorwa nyene vyiwe mbega aho usanga abavyeyi hariho ibintu vy'abana bacu twaheberanya abandi bantu nkaha twebwe twagiriye bako gusanga twase abadufasha kuraba ngo bana ugasanga niwe azomenya ko umwana ageze ko aryama niwe azomenya ko umwana ageze ko akorerwa amata niwe azomenya koza umwana niwe azomenya vyose ugasanga nyene twarabahebeye ukamenga twaruhutse rero sasa ego ivyo turabigira abavyeyi turabigira mugabo usivye ko uba uri kuraruhisha uwo uri kurabituma ngo nuko umuhemba amahera ukaca ugomba ko akora ibirengeye ivyo nawe wumva uzoshobora wowe uragiye kuryama uciye umusigarana wewe wiriwe ku kazi nawe yamwirirwanya hariho utwana usanga tugora kakirirwa kicaye kakandi kitiranije umunsi mugabo ushitse aho kubutora wowe umuvyeyi ngo utore wa mwana rimwe utoye uwo mwana kuba ari kugira ngo baratubwira yuko uko mugumana kenshi niko urukundo rugwira niko affection iba nyinshi ivyo urabiretse iyo affection umwana arayibuze ayigize wa wundi birigwana ariko na wa wundi nawe ukaba wamutereranye ntiwigere wibaza ko nawe ari umuntu akeneye kuruhuka nawe wica vyandurukiraho kazabona mu gatondo azindutse akubwira wagira uje ku kazi ngo jewe muhira barankeneye ngo hari ikintu cihuta muhira gikeneye tutangura gukanura amaso kandi ahanini biba vyakuvuye ahubwo ukazosanga umwana yaragwaye ibintu ngaha ntamoza mu mutwe ibihushe ibihere mu mugongo uko aruhanirwa camureka impuzu ugasanga zarafubanganye zimwe zaratabutse izindi yarataye kuko hari igihe yayicafuza akanga kuyimeza akazita ofete uko nyene ubimutana niko nawe aruha mugani wani koba yagufashije akamwirirwa turabe ingene ku mugoroba uwo muntu muruhurire kandi na papa we wabaye ari hafi agufashe nawe mu muruhurire mwese hari n'abantu usanga baragiriwe ibakwe ugasanga mu rugo iwe haba umuntu hari umukobwa ahaba nivyo akamufasha uwo mukobwa nawe azokwiga none azokwiga ryari utamuhaye umwanya ari naho usanga avuga ngo je nshaka kuruhuka genda uryama donc uwo mukobwa rero aryamana na bebe akaramuha amata je nanje nyame nduhuke je nyine n'umwana ashatse kuruhuka kuko nibaza ko ari undi muntu yashara yicaye ku bwanje kandi umwana ni gwawe ivyo ari nka weekend canke kandi ivyo kenshi ubwira umwana nkeka ariko arakura gatoya ari nka weekend canke konje canke iki
jewe ari nka rimwe mu mezi angahe numva birihezo oya ibyo ni umezi angahe ni uko na bebe ashobora kuba ashaka kuryamana na nakabwira bakundana mugezi rero bigira ku mwana mutoyi akamumo akamumo kubera wowe ashaka uruwego kwimvira ku bandi avuga ati bebe abuze itiro mu ijoro hari undi muntu ashobora kumurika jewe njyanye mu gihe nkomwe nagwaye ugashoboka ati nakavyuka umwana byanse ko aryamye ugacuma mu gitanda ukaryama ni ukuvuga rero ni bya bintu wavuga kare ntitushe tubishyiramo agafyinyi umaze gukira umenye ko umwana ari rwawe urugo ni rwawe n'umwana ni rwawe kandi umwana azovuga ati mbega mama yangiriye iteka ry'umuvyeyi jewe ari umuntu yari yarambwiye ati abo bana nabavyaye ntararonka akazi nkora atampla nakora kenshi ibiraka arambwira ati ahubwo urashima imana ko wararetse abana bawe burya bajya abana basigarana n'abakozi haraba ibindi bintu bigoye no kwihanganira mugabo tugaruka hahandi nyene mbega uwo mwana yoba igitsitaza yoba uwo mwana aje mu mwakiriye kandi azoba aruhisha kandi aho twavuze physique ntitwavuze ingene uruha agwaye mu mufuko urazi umwana mbere na kivu bugeze kurangara uravyumva kandi umwana ameze neza ku mezi abiri mu ndwa nka zine canke zitatu uravyumva ibaze rero ku mufuko ibaze no ku mubiri wibaze ahantu hose jewe nico nkunda kugira abana banje naho bimwe twavuga ngo tubaganirize namwe ati emwe ndiko ndaruha kugira ukure ndiko ndakwitangira ntugire ngo nivyagusa rero uwo mwana araje mu muryango nibaza ko kujya twavuze fiançailles burya turakwiye kandi je nibaza yuko biri mu maproje yanje yo muri kazoza kuzogira un centre yo kwigisha abamama bari mu kuronka umwana n'abapapa Jano mu Burundi nta nahamwe bavyigisha. Ukagereza mu bisepene ni kubera nyene kenshi abashaka ntakunda kwerekeza abakenyezi. Sepene barabicisha. Barabicishamo umugura abona tugenda kangahe gatatu ufise indamusa kandi umushingana ntaba yaje ariko ni byiza ko haba nyene un centre bagabigisha kabigisha utuntu twinshi ukamenya ko ibintu bizohinduka tugora afise indamaro umuntu arahinduka wonse agahinduka hari ibintu usanga umuntu yahinduye uranyibuka ivyo bintu vy'umuntu afite indagaca aba defigure hamwe ubonye wumva neza cyane oya noneho twomenya ko ibanga ry'ubuvyeyi kuva ukiryakira gushika uzove muri ubu buzima bwo ngaha kw'isi umwana ubwa mbere ngo ntigera akora ku muvyeyi ikiringo cyose agezeko kiba ari ikiringo kigoye kandi abibaye umwana aragiye mu nda nivyo bimwe twavuga c'urwara umwana aramaze amezi ivyo kurwara urabivuyemwo utandukiriye kutaronka naho ushiringe kubera abanye abaye mw'ijoro ukavyuka saa 9 y'ijoro wabuze ngene uryama ukaja uvyuka ukicara umva ico ni ku mezi yose akiri mu mbaye ngo aravutse aciye atangura kurira y'amasaha wohora usinzira urayagabanije ico iyo akaba ari etape ijya ntoya hama mu nyuma aratanguye gufungura umwana aranse kurya akarya ari uko mwibutse ibarabara ryose mwagiye hariya aratanguye gutambuka agaca atora ibintu vyose akarya araruye arahangutse amenyo agaca aratandukiriye ikindi kiringo arakuze atandukiriye rero imyaka y'ubuyabaga nayo hahandi bigusaba umuvyeyi ko umuba hafi ushoboye kose umuganiriza ikiganiro gikwiye kandi bazokuzoba ikindi kiganiro ngaho ararenganye ca kiringo c'ubuyabaga arashikiriye aho akuze atanguye gushakwa canke kuronka gushaka uri umuma mugatangura kwiyumvira mbega ndagomba ntwarira umukobwa umutima ukarara wicaye usenga uti Imana uzompera umwana utazondira umwana urageze kumurungika mbega wa mwana wanje yagiye harashitseyo biragoranye aguteye telefone mama biranse umva aragiza aribungenze agomba atangure vya biri bigoye mbega umwana wanje azorokoka umva umuvyeyi amaze kuvyara umwana azoruhuka arangije urugendo rwo ngaha kw'isi kuri uwo mwana uko aguma mwitwararitsa amuruhishije kuri bizorangira arangije urwo rugendo rero ntitubitore nk'umutwaro abubakanye basangira ikiringo cyo kurera guhera mu nda baratubwiye bati umupapa atashe aramutse umwana iyo ndamutse uwo mwana ntizobigere muvamo naho azovuka aje akamuramuza azokumva ko ari ryajwi canke ari ca kiganza cyangwa kimuramuza kumva inyama rero dusangire ivyo biringo vyo kurera ivyo bibondo guhera bitangura
kugera ku ma etape yose tubisangire tubifashanye niho hatogira uwo bivuna yego ntibihave bivuna umwe nk'ubu umugore akavuga ati jewe nta mukozi ngira imanza zose ukaca uziheba ntabazosubira kuzira mu manza nawe kubera utazijamwo mugabo nk'umupapa cyangwa bakamutegeka ngo ntuzusubire kuza kuntwara umwana wanjye sinkeneye ko ajya mu bantu hari n'ababakura mu kazi ugaca ugenda hajya muri ugaca ugira ivyiyumviro nk'ivy'abakozi nyene hagiye ugiye hanze urabona n'ivy'abandi bavuga bikaburuka n'akarabo kaburi mu bandi rero ntidutererane rero dufashanye nk'ubu urubanza rwabaye rw'uwo n'umugore rumwega ukamusigaranira uwo mwana ukamurabira nawe agasimba agafata uwo muyaga akaja mu bandi yego naho rero twashaka gushika ntihagire n'umwana ntaze kuba umuzigo kuri umwe abiteka kujya bavuga mu mwana yabateye iteka kuri kandi imana iba kandi iteka ntawe utekera mu byatsi nta n'uwo yidogera kandi tumenye rero ko uwo mwana aba ari ikintu ciza cyane kandi duhamagarira n'abatararonka ko tubabwira ko imana ibakunda nabo nyene boguma bihanganye bakarindira kuko umuntu wese afise umunsi wiwe kandi umuntu wese afise icyo imana iba yaramuteguriye kubera iryo teka rero tubiterwa n'imana ikindi nagomba kongera ko nuko iyo bise bikaducanga ko hari igihe bishika bikatugora bikaducanga tukabona turabuze uko turi bivyifatemwo ivyo byose biratubanya akavuyo urabuze n'utugana na nyamwana canke mukabona nyene bigateranya nk'abavyeyi duce bugufi dusaba imana tuyisabe ubwitonzi n'ubwenge kuko ushobora kurangura neza iryo banga yaduhaye iryo teka yaduteye iyo nyene itwereka ingene turi bubigenze kugira ngo bifate inzira nziza kandi imbere harya burya turererwa n'imana iyo mana rero nyene ishobora kuturerera naho twe twogira effort dose nk'abavyeyi ugasanga biratwankiye twame ariyo iri le centre ya byose kugira ngo abe ridufasha kurera neza murakoze none hari ico cagufashije kivuge muri commentaire ugice ubivuzeko canke ico wumva woduterera nawe twasitwise nka tumwe jota yavuze nawe wateye ubwoba ntari bikasha ba ikiyago nico kitwa gishinga ko tuza turafashanya kugira ngo vyenga kuri action ari uri munywanyi mushasha ntureke gufyonda kuri subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bikurikira ntuzusubire twabemereye ko tubabwira ibiganiro byinshi usangiza abavyeyi kandi hasi tubasitise turabahamagaye bazoze ugasanga nk'ubu hariho umuntu yumvise ivyo twavuze avuga ati aha hantu norenza kwaka byarangoye bamfashije gukiza Burundi yego kandi nawe ico uzovuga kizoce gifasha ubundi ikaze nyinshi rero kugira ngo tubandanye kuri action twihaye ihangiro yo kuza turavuga ibintu bikuza bihiteye kuwundi kandi bikongera bigakuza uwundi intahe zifasha abandi wumva ufite icyo usangiza no kurura hawe ikaze ego na cyane cyane kukwemera kuvyara ubuzima turemera ngo tuba abamama nanogira tuba tuzi finality iyo biherera naho tuba tuzi mugabo kubera tuba twavyemeye imana ikatitanga ubuzima iduciyeko nibyo rero ni ibintu byo gushima cyane kandi n'ikivugo cyiza cyo kuri action kwemera kuvyara ubuzima ni wavyemera ubuzima buzoboneka kandi buguhe iteka aho uri hose none bakunzi bashu mwafasha akanya mukadukurikirana turabakengurukiye cyane kandi tubifuriza ngo mubandanye muroranirwa mugire aho muba mwubahwe turabike abantu gira iteka iteka